Inkuru nshasha kandi tubazaniye urashobora kuba uri umwe uri kubarondera indirimbo yindi ikwiza zitandatu ziri muri ipi nshasha yaraye isohotse ku munsi w'ejo ya Mboso, umuririmvyi wo mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Mboso indirimbo yaraye asohoye ipi yiwe igizwe n'indirimbo zitandatu, ikaba yitwa Kan. Indirimbo ibura muri zo zose zitandatu nimwe yakoranye n'uwo twokwita manager wiwe ariwe Diamond Platnumz yitwa Yataniua. Izo ndirimbo zitanu zimaze kuboneka ni Asalam, Wa Moyo, Shetani, Pole, Huyu Hapa. Izo nizo ndirimbo turiko turabona ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Tugerageje kuraba playlist yiwe tubona ko indirimbo imwe ibura, bavuga ati one song is hidden. Barivuze mu rurimi rw'icongereza bisigura ati indirimbo imwe iranyegeje. Ashobora kuba yashize muri private cankwe atayi postinze. Jewe since ico ntaco mfise ndabivuga ko, gusa biravugwa neza yuko Diamond Platnumz indirimbo coba catumye itaja kuri YouTube ari uko muri verse yiwe yagerageje kwigana umudiho cankwe ijwi n'ukuntu indirimbo ikozwe. Umuririmvyi w'umunya Nigeria yitwa Peace Be Unto You niko iyo ndirimbo yitwa. Umuririmvyi nawe akaba yitwa Asek. Now everybody want to tell my shit. I just look but I know myself. Before them use me, I go use my sense. Uwo muririmvyi nawe akaba ariwe yasohoye iyo ndirimbo Diamond yagerageje kwigana mu ijwi ndetse no mu diho kuri verse yiwe igihe yaririmba iyo ndirimbo Yataniua. Birenze n'ivyo ntiyiganye uyo umwe, yagerageje kwigana n'uwundi wo muri South Africa cyangwa South Africa nkuko musanzwe mubize mu congereza yitwa Young Stunner. Young Stunner nawe n'umuririmvyi wo muri South Africa. Diamond yagerageje kwigana umudiho wiwe kandi nyene muri verse imwe ya Yataniua nyene, akaba yashoboye kuririmbamwo imidiho ibiri yiganye ku baririmbyi babiri batandukanye. Bikavugwa yuko arico gituma ariyo yoba ari impamvu nyamukuru iri kwiratuma indirimbo itaboneka ku rubuga rwa YouTube rwa Mboso kugira ngo EP yiwe indirimbo zitandatu zikwire. Ico tuzi nuko naho tutayibona kuri YouTube turayisanga ku mbuga nka Spotify, Boomplay ndetse n'izindi mbuga ngurukana bumenyi zerekana izo video cyangwa indirimbo y'amajwi gusa. Turazisanga kuri Spotify ndetse n'ahandi, ariko kuri YouTube twasanze ko zitanu gusa, ariko kuri Spotify turasanga ko na Yataniua yose uko yakozwe. Niho rero tubwiye kuraba izindi mbuga dusanga nko kuri Twitter abantu benshi bariko baridoga. Twirageje kugira ubushakashatsi dusanga hariho aba Nigeria benshi batanezerewe kubera ko ivyo Diamond yakoze atari vyiza. Turibaza niki kigiye kuba ku gihugu ca Tanzania, niki aba Nigeria bagiye gufata nka solution ico kibazo cabaye kuri uwo muririmvyi yigana abandi. So hano rero ni Inyishu Media, tubashimire cyane mubandanye mudukurikirana. Ntimwibagire subscribe na s'abonner ku bavuga igifaransa, ndababwire s'abonner ku bavuga icongereza ni subscribe, hama like, share and comment. Ni vyiza cyane muzaba muko dushira mu ma TV amwe ariko arabikora neza. Yari Cousin John mubyara wanyu.